haravuzwe amajambo menshi mu misi heze Oleg yaramaze igihe akota imodoka yiwawe mugenda mu biteramo ariko icagiye gutangaza abantu nuko kuva ku ifatwa yiwe imbere yuko aja hari mu mpimba atanarimwe wigeze uja kumuraba benshi baravuga bati vyo vyavuye kuki igihe je mfunga aracikunda kuki yagiye mwari mufitaniye beef tekereza kuja kuraba umuntu ni shwa yiwe nta muntu ashobora kuja kuraba umuntu ngo kwera we wamubwiye ngo kube gutaraja kumuraba ngo hamace agenda aha bagiye atabishaka ukijerero ninashaka nzogenda kumuraba ni obligatoire kubwawe uti naje namwishuye ivyo yangize beef yikimuta mwe mwanda babwiye abandi bagira beef bakarasa namuta ubona beef mu bindi bihugu beef pa pa none ngaha twese turakenye maniga nta mara dufise beef ziki n'ubujuju twarabonye muri conference de presse washoye kugira ku munsi wejo uvuga ati harabibaza yuko umugore wanje ari wamfasha vyose ari wangira nta kintu na kimwe amfasha. Hello boys and girls, nizera komeze neza kukundia ndabura ko ari juste like Adrian from RSI Black man ijishoni Black ndabura ati vyamaze komera ukaburi ko Babylon ngate Babylon Hoshi ukaburi ko Rastaman mbura ati Take 5 uri Babylon ya kuva ya uri Babylon ko atari umuginyi navuga ngo anatanyura umugi wa Babylon moi aussi j'en fais partie hajya umuntu atanyura umugabo ari mu Babylon niko bavuga nagira ngo Babylon ku mutima. Bon, je sais pas. None wewe wamenye gute ko je ndi Rastaman ku buryo mpechense. Igana gwaye kubera murambona rimwe na rimwe ufise imigenzo y'aba Rasta. Non, l'apparence trompe mon pote. Nkabandi ko ufise imigenzo y'aba Rasta mais je suis pas Rasta mon pote. Nkabandi kuba mu Babylon yitwa Alvin Smith. En personne. Bamwita Nduwimana Alvin, umuziki wa mwise Lavash. Original. Nina Alvin tumusanze ariko aragira imyitozo kwa kundi ahantu bazo tubwire ivi sport yaragiye wabonye bazo tubwire kwanza ino sport wayitanguye ryari kuva kera en 2010 2009 moi j'étais encore petit hein nani vyamvunye uko navunise muri 2010 11 ni binyene vyakuvuye waguye hasi turavuga nawo umuduga waranciye ko hejuru genre aro ya twariko turiruka du coup ndafata break biranka candanyerera ndaja munsi y'umuduga urangonga donc iyo anca mu mutwe ntitwari kuba turi kumenga ndagura ati konks sana kuri EP yawe ya merci beaucoup ndibaza mwabonye yuko kava yasohose ama EP izoba disponible sur les plateformes ya à part YouTube ils ont le 16 ce lundi ils ont je veux dire muri Spotify and iTunes Boomplayer Audiomack n'andi ma plateforme nyene donc ils ont disponible le 16 et le 20 ils ont disponible sur YouTube ya ati imyaka 6 utanguye uno muziki wanze tubwire kubera iki gusohora muri uno mwanya EP ntihari bwagire mutabugira ibintu vya EP canke album biragoye udafise ibintu bya nk'ama management canke ama staff yawe abakomeye byagoye gusohora indirimbo 10 indwi ko namahera menshi cyane uhariye ku indirimbo imwe ni 150 000 fois 7 c'est combien ou fois 6 c'est beaucoup d'argent mon pote moi j'ai une famille je suis marié j'ai une famille à Buterere qui m'entend là-bas pour que je sois kubafasha j'ai des enfants aussi donc c'est ma responsabilité menshi mon pote ça ma charge menshi uri kuvuga vya ma responsabilité vy'abana donc je veux dire yuko hari cyagiye cyose ntivyari bwagire muto yari bwagire kujye shobora gukora ikintu nk'icya amahera menshi mugabo ubu c'est bon quand même Imana irafasha c'est pour ça petit none we nibiki ushaka kuboneka tukiri ngaho nyene urasohoye tugiye kuraba muri EP yawe twabonye ama featuring hafi yose kire simwe atari featuring kandi zo featuring wazikoranye n'abakobwa gusa Stanish Mokenzi n'abandi basi tubwire kweri gushima kugira featuring n'abigeme gusa muri no EP yawe kubera yuko muraza bigeme n'abantu wa mbere basuze bon je sais pas je peux pas dire que ici hose mugabo ari bihugu abigeme bakiri ahandi bavuga umwigeme toi tu dois rester à la maison pas de travail donc la donc wakubya diplôme yawe c'est à la cuisine la place de la femme c'est la cuisine donc c'est pas ça ibintu byahindutse on est donc c'est 50-50 abakobwa n'abagabo bose turi cyo kimwe ntavyo guhoterana ntavyiki donc abakobwa rero jewe nivyo nashase ko dukorana kubera ndaba genre nereka agaciro jewe ndabafise ko ya antuka je kuva nabereye Maria nakemenya agaciro k'umukobwa bivanye n'ingene twage turiga nakemura kabisa burya abakobwa bubahwe tu vois. Et du coup, on a mvuga EP yanje ngira ma collaboration avec les femmes
vyonyohera. uvuze ati kuva ugize ubugeni bwawe waciye ubonye agaciro k'abakobwa n'akahe gaciro wabonye ugize mariage utari bwabona imbere yo kwigira umukobwa sinobidondagura mutse mugabo je urisubona ndakubwira ukwisigura yuko nabibonye ya narayibonye kabisa sinenda kubidondagura mon pote nimba ushaka kubimenya byose genda urongore ugiye kwiga uzobimenya turi ngaho nyene abari vyinshi biriko murasora ipi ariko benshi mu badukurikirana ngo bavuga ati mbega ipi bisigura iki ku bwa Alvin ipi bisigura iki bon ipi ni cyongereza moi je sais pas comment gisigura mu cyongereza mugabo ndakizi mugabo sishaka gukasura ngaha désolé ya mugabo cyonzi ipi ni nka demi album parce que album c'est 12 chansons EP tu fais 6 chansons donc ni demi album en anglais je sais pas uko cyitwara kuri Google merci Diamond ari gusohora indirimbo ziri muri EP zirenga 10 nayo nyene kubera iki itabaye album arafise impamvu atayise album akayita EP muga sino EP ni indirimbo nka 6 imuri 7 maze kuba 9 si EP yikiba mu album agera Diamond yaraduhenze no abafise impamvu arafise target yiwe abafise impamvu arashaka kuba afise indirimbo nyinshi akavuga Jesus chanda sure nka EP ko album ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kinini muto muga EP urumva ko ni ikintu kiri munsi album ngifise poids nka album watubwiye ati ubu mfise ama responsabilité menshi EP si ikintu cyoroshe kuri jewe mfise umugore mfise ibiki twarabonye muri conference de presse washoye kugira ku munsi wejo uvuga ati harabibaza yuko umugore wanje ari wamfasha byose ari wangira nta kintu na kimwe amfasha ivyo vya nta kintu kimwe amfasha sinarabivuze wavuze ko atacagufasha oya uzofata iyo video ishiremo ndaje ndakubeshuje ntavyo navuze navuze yuko nayo mfasha ntiyomfasha byose cyane kuko ujya n'umugore wanje sumu sponsor wanje sumu manager wanje ujya n'umugore wanje nafasha arafasha mugase uvuga ngo vyose ngo noca ndabimushira mu mutwe wiwe non c'est pas ça mon pote ya benshi baratango bari urambeshiye deja mugabo nimba abona yuko je navuze kuko atanakimafata uzofata iyo video yenserenga kugira umbeshuze mugabo cyo nzi je ntavyo navuze ivyo utinya yuko hava yibaza kwa mubeshe no kubera iki bo arabikurikirana ugira byose ushima byose ivyari kubira passage aba media yose ya postings ujya no mbere abikurikirana umva rero ntibibaze yuko atabikurikirana byose ababizi cyangwa naho ni Alvin Smith adashima ababona nkuko cyangwa ni Alvin Smith yo hageze ikibazo cy'umugore wiwe abavuga ati nkeneye benshi bibaza ko narongowe kandi ari jewe nikorera byinshi umviriza man abantu baravuga mutse ukora vyiza barakuvuga ukora bibi barakuvuga ukora barakuvuga udakora barakuvuga rero abantu nta muntu yobampesha kuvuga nta muntu numwe yoshobora kwampesha kuvuga parce que umuntu wese afite droit yo kuvuga icyo ashaka mugabo si kuvuga yuko byose aba ari byo canke byose ko vyemera donc nuko nyene mutana Yesu Kristo baramuvuga baramuponda kandi ari umwana w'Imana tekereza rero abantu bara bla bla blinga cyane man mugabo maje mafu mon pote biriko biza kungu bidasanzwe ino ipira sose ukene kuyigura apaye kuzisanga ku platform bigenda gute vyongeye wifuza gufasha Alvin Smith akavuga ati nkeneye kumufasha mbega ko tuza baririmvye ko tuzi mu Burundi basigaye bakunda ama clip video zino ndiri muzokana n'amasanamu je ndibaza yuko kwisi yose nta muntu arasora EP isohoke n'ama video icarimo nibibaho savdike wanza gusora EP and indiri ama video akaza mu nyuma kuyakura mu nyuma yivanye niyo wabonye yuko yakunzwe tiva niko bakora and bon sinovuga yuko ndimbaza yisoswa na video dusokara ama audio but after nzokora ama video biriko biza kwindi mpo midasanzwe indirimbo imwe yonyene mu Burundi ragoye kugirirwa promotion indirimbo rero cyawe imvura zirenga zitandatu nikindi kintu gikomeye witeguye gutegura promotion zino ndirimbo kugira ngo bishikira abarundi akeza karigura monana hahiye sinigeze mbya no mu journaliste no ngo ngira promotion cankiki akeza karigura ikinari ciza kiridandaza pas besoin ya promotion ya kinari ciza nawe uri mu journaliste nawe ntoikuzanira aravuga iyi ndirimbo ziza ntegezwa kuyigira kwivuza donc akeza karigura wewe kora siganga ari nziza abantu bonyene bazoyihanahana bonyene kandi zo bahiti kuko uvuze ko wari abantu batanga amahera menshi mugabo nta nahamwe ashika baragerageza mugabo muta on force pas la nature mon pote ne force pas la nature sigura yuko ikintu ari ciza kiridandaza cyonyene muta nawe utorinda gutanga amahera ngo promotion cyangwa ibiki cyonyene kiri promoting donc rero ipi yanje iri maboko y'Imana c'est pour ça abonye nagiye muyaga mu cankuzo urahazi muyaga donc hajya ugiye hajya urishugo niyo mpamvu navuze reka mfate voyage ngende hariya sengere ipi yanje hajya wari ugiye kuhamagara abavyeyi irya niyo promotion je nari shaka n'indi le reste
ni Imana iza gukora none hajya abavyeyi warababwiye kwe narababwiye jewe kuyiri sishobora kubwira jewe navuze hajya mugani byinshi cyane mugurize ubona fata voyage zijya zari izindi mpoemo si bisanzuye mutse arabandi afata voyage akaja ku mufumu je nafashe voyage ngenda ku Mana muje mvuga yana ahubwo nzo kuhindura izina nitwe ngenda ku Mana Alvin pana nduwimana muta naratigise muta kandi hajya ni place nyiranda muta urabona ko nanafukamye muta wait and see ipyanje bisigo barambwiye n'abantu bo mu Cankuzo barambwiye hajya ugiye urishugwa naje ndavuga ndashaka kwishugwa bisigura ko ukwemera kwa Alvin kumubwira yuko hari ahantu bahurira n'Imana mu Burundi ari mu Cankuzo waje vais te donner une vidéo ndi hariya oya sinavuze ko hari ahantu nawe umva nahantu nyiranda harazwi nahantu hera ndamutse yapara yo gushaka kuzana ibintu byawe na harazwi harubaswe harubashwe merci beaucoup biriko biza ku yindi poem idasanzwe mu Cankuzo uragiye igiteramo kidasanzwe abantu bararirimbye kwanza guhera no mu hoteli abantu batanguye kukuvuga cyane hariya nahantu kure cyane kenshi bakunze kuvuga ko ari kure nyene bakunze kuvuga mu Kirundi ngo ni mwifire basitubwira iya kigwa cyawe mu Cankuzo wajakiriye gute wari ugiteze cyangwa nawe waratangaye bon naratangaye kuri nawe ayitone mugabo ça arrive burya hari Bujumbura uri ngano ushobora kumenya agaciro kawe iyo ugiye ruguru ni ubona yuko wakoze cyangwa utakoze bizi ubona abantu baruguru abantu bahari iwabo atana televiziyo bafise manega bakakumenya bakamenya n'indirimbo yawe manega c'est pas facile c'est pas moindre ni kintu kiba gikomeye cyane donc yo manega narivuze jene navuze narakoze ko hariya na chokoroza zo barahizi muhama iki nafata ingidi na muta buba nina Alvin Smith bije ku yindi poem idasanzwe Alvin Smith haracindwe zingahe Oleg ahamagara mu butungane turazwa umugenzi wawe mumaranye imyaka myinshi muri no game nimbere yuko mwese muba baririmbye ngo muvume mwari muzinanye ndakene kumenya ivya Oleg wavyakiriye gute bon bavuga ngo umuhungu nagasho birajana sivyo donc uji wanyu kicara ntubuzi kigushikira uzubona gusaba gutwaye donc niyo mpamvu akibaca umugani umuhungu nagasho donc nta muhungu ushobora kukurayira ariko utazuja mu kasho nibibaho kuko no ngahanye duhagaze urashobora ko nabadufasha bakavuga aho niba hakorera agasho donc agasho muta ni karango wakoze icyaha cyangwa utakoze icyaha donc Oleg ça c'est ce que je veux dire yarakosheje muta yarakoze amakosa mugano murundi ni umwana w'igihugu hajya ndazi leta mvye irikira bibona irikira bikurikirana kandi ndazi bientôt azoba libre urumva rero ntituje ngango tuvuga amajambo menshi gucyo mbona twovuga ni kumusabirira ku Mana yuko yo korosha urubanza rwiwe nyene akavayo no kumusabira ikigongo ku butungane c'est tout nayo simbona ko twota amajambo kabisa ni kumusengera tu ni kumusengera kwifungwa rya Oleg twarabonye amajambo washoye kwandika kuri stati ngo patiri ngo Vatikano ibikini biki birabirebire becho baravuga bati ubwo si Alvin Smith ya bifera Oleg iswe kuvyuka beef yikimuta mwe mwanda babwiye abandi bagira beef bakarasana muta ubona beef mu bindi bihugu beef pa none ngaha twese turakenye uracabi wanyu ndacaba muhira uracaga ivy'abavyeyi maniga nta mahera dufise beef ziki n'ubujuju fata uyu mwanya ukuragira ama beef genda urondera amahera utera imbere uteze imbere n'umuryango wawe je nta beef nogirana n'umuntu umuta kese y'amahera ari noti turiruka nasha n'imiduga twogongana kugonga haravuzwe amajambo menshi mu misi heze Oleg yaramaze igihe akota imodoka yiwawe mugenda mu biteramo ariko icagiye gutangaza abantu nuko kuva ku ifatwa giwe imbere yuko aja hari mu mpimba atanarimwe wigeze uja kumuraba benshi baravuga bati vyo vyavuye kuki igihe je funga araje kundaba kuki yagiye mwari mufitaniye beef tekereza kuja kuraba umuntu nishwa yiwe nta muntu ashobora kuja kuraba umuntu ngo kwera wamubwiye ngo kube gutaraja kumuraba ngo hamace agenda aha bagiye atabishaka ukigerero ninashaka nzogenda kumuraba ni obligatoire kubwa uti naje namwishuye ivyo yangize pas du tout gusa nta mwanya afise na rumwe mwanya nzoja kumuraba ariko benshi baratanguye kuvuga bati mbega ibi bintu nibiki mu gihe twabona bari wasubije hamwe ariko biranavuga ko na featuring mwari mu kuyisohora we mani mu murakunda ibintu mwararaza vy'ama beef maniga none wewe je kuva mvuka daire sinzi n'umuryango w'impimba nyene umeze
bisubiye ko n'umuryango wanje nawe wa papa wanje je sindigera nja kura umuntu mu mpimba sivyo none tekereza nzogenda nihagera mu mpimba ubona n'amavisita haba nariko mvuga hajya aho bwa mbere yafungiwe nari ndi busy cyagiye nari ndi mu kazi biriko biza kwindi poem idasanzwe ipirasose Alvin Smith witeze kwi ipi abazoyumviriza bazosigarana iki ibintu byinshi cyane nk'ubu ko sama yegereje hari indirimbo ya nyuma yitwa bonus track fais attention na bonus track niyo iba irenze kuruta izindi yitwa Jegezingidi ni sama murabizi sama biba rutuntu twama DPS ngidi n'utuntu dufutswe ijya ku ma plage izo bari ibintu by'amagare Alvin lina Alvin EP yanje niyo bavuze nababwiye je sifise ubwoba ngo abandi bastangwa kwa sora ama EP cyangwa iki cyama album cyende yize je ndafise ibintu ndirimba bitandukanye n'ivy'abandi mbazi yuko bifise akanovera gatasanzwe reka ndiye ku blablablinga muzombwira ni mwayumva nina Alvin misi yose mu majambo adashobora guheza aya majambo 30 atavuze ijambo ingidi kubera iki jambo ingidi wa muri vuga imisi yose ndakunda ingidi ariko nta kaburimbo Alvin uzikunda kubera je siziga kuba je ndibaza ahubwo ifu ko mbaza mama wanje ko ari ibintu umuntu avukana nimba kera nkiri ku mugongo umukobwa arenganye na ifu ko mbaza mama peut-être washaka usanga je ndi baba petit waheka ku mugongo karakana aciye umukobwa w'ingidi kaca gahindukira kanje cyane kakarira umuvya kagakurayo nibiki kumbe petit yabola bita je ifu ko mbaza biriko bizi kuba je ndashobora kuba nakunda ingidi kuva nkiri umwana ifu ko mbaza mama neza kuko je sizi ni ibintu bindi mwa muto n'umugore wanje arabizi naramubwiye ngewe kabisa asha ingida zibuza zo bataje nubu azoshika damuha siporo kugira ingidi zibe zinini ndafise siporo nzomu kubusonga bugari bwinshi nzomutwara mu butere bamuha ikigwa ari ivyigwa vy'ingidi byo kunyonga kuzana ingidi turi yawe petit umwe gwise ari menshi Alvin Smith petit ara banyonga umego ripire urazi ko umugabo akoma induru ari umugabo tubizi ku bakobwa umujyana agakoma induru waranyishe kandi mujya gutabara ukaza kubura babwishe kumbe umuntu arimo isi ya kabiri mwenda kubesha Alvin biriko biza kwindi poem idasanzwe turacari ngaho nyene twavuze ivya EP twavuze ibintu byinshi ariko ni EP washoye kwita Paris Love kubera iki Paris Love kubera yuko mu ndirimbo mu muzika ndimbo zose hari amasuje ya Paris na ya Love n'ayandi ya Paris Love donc naririmbye urukundo izindi za Paris genre Paris je sais pas comment dire en kirundi zo kuryoherwa zikirori ari nizindi ari urukundo n'ikirori cyarimo donc sije nizibiri muri pianje yose sinaririmbye orsije oya sije nizibiri urukundo kuryoherwa no kuryoherwa n'urukundo Alvin nike kintu ubona cyari gikeno tuvanga tutavuze jewe yuko no tumira abantu bose le 16 lundi surtout aba diaspora niho bakoresha ziriya platform cyane ngano mu Burundi nabonye umengo basigaye bakoresha Audiomack cyane c'est très bien genre je voulais inviter aba diaspora bose presque bose yuko boshigikira bakagenda kuraba EP yanje bakagenda kuyumviriza kubyinshi hama n'abashaka kunterera aussi dafisa platform zanye ni Alvin Smith Primaire bashaka kunyandika kambira man jewe ndakunda gufana ndakunda ivyo ukora kwa ndashaka guterera et du coup twavugana ukanterera tuva canke nyene kugira kuntu nyene uri kumva indirimbo yanje uri kuranteza imbere hama abasigaye bose twindire Lovin mais kuri YouTube turabe genre mwese mugende mu ntera iteka mukumviriza EP yanje murakoze cyane Alvin ndagushimira nizere ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twitaba man siga mbere dukoranye kandi imisi yose umamagara ndakwitaba merci ego tumushimire sana reka ndabashimire wewe mwese mwavyo murimo murabana natwe gutambura mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana mutereka gwa rukundo kuri bikora juste gale cage remember from more side black man edition black beyond kamari Hervé mukaba bandi ndiribiza vyose byo kumfuko no kumubiri bye bye ciao hasta la vista ula wishilo hoshila lone reka tuchane mu chama